ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Uyu mutipe wega mana yanje ngo nibiki mumbonera? Umunyeshuri ati reka manutse ikiyoda turabe. Umutipe ati mpakosha aho naje ndageseye. Ati reka ndakongere ntuvyimbigwe. Umunyeshuri ameze neza kweri. Amuhaye n'agahera. Ati bye bye. Uwo mutipe murabona ko ari umwe muri bamwe batoragura ubucupa. Hari abana batari bake usanga bari mu mabarabara. Abo bana ugasanga babayeho nabi. Abo rero ntibaba baravyigize. Hari abo usanga bari mwibarabara kubera ari imfuvyi. Hari abo usanga bari mwibarabara kubera abavyeyi batabitaho. Hari abo usanga bari mwibarabara kubera babuze ibikoresho vy'ishure. Nukuvuga ngo usanga bari mwibarabara kubera imvo zitandukanye. Bishitse rero hakaba hari ico ufise urasabikanya nabo. Bibiliya ivuga ngo gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Nibaze yuko aha hari cigwa kidasanzwe. Tugire urukundo, tube abanyempuhwe, twitaneho. Nuko ivyo nivyo Imana yaduhamagariye. Ivyo nivyo Imana itugombako. Mwibuke kugira subscribe, j'aime na partage. Twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire ko izi ari bonus z'abana zizokwama zitangwa ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatandatu. Wewe wa mwana uri kuranyumviriza, ni cyahe cigwa gikomeye ukuye muri kano kabonisi? Aka kantu mukumve neza, sama bonisi yose y'abana azoca ku rubuga rwa YouTube. Ni nkuko amabonisi y'abakuze yose tutayacisha kuri YouTube. Amabonisi yose tuyacisha kuri Facebook no mu ishure ry'abarundi bose kuri WhatsApp. Ariko bigiye kugenda neza tumaze kuronka application. Umuntu ari muri application azoca bibona vyose ingene bikurikirana. Amabonisi yose twatanze azoba atonze ku murongo.